DFTV. Tunda juhudi. Bakunzi ibiganiro cya kuri DFTV nkuko muzi Party Show DFTV irashika ahantu hari imanza twatumiwe bwadushoboye kubereka imanza zitandukanye yaba isabukuru ry'amavuko ubugeni n'izindi manza turishikira rero uno munsi twaje mu rubanza harovwa ni isabukuru ry'amavuko ry'umwana akiri muto cyane akwije umwaka umwe wonyene urabona ko ari ibintu bisa neza mwabonye bariko barihereza ifungurwa ego benshi kwibaza mbega kubeki bane bavyeyi bakoze isabukuru ry'amavuko ku mwana akiri muto w'umwaka atavuga atabwenge aciye ni kubera iki ndabisa yuko DFTV ishoboye kubishira kuri YouTube bizogumaho nubwo azoba akuze azobona urukundo abavyeyi bamukunda the way bagombye kuba hafi ya famille yiwe rero reka turondere umwe mu bavyeyi biwe hagire icyo atubwiye hagaragaza umunezero wiwe abanya mubandanye mudukurikirana mubandanye muri ibiganiro byacu nongera ndabibutsa yuko benshi baratwidogera yuko notification zitabashikira ikintu wokora wo kuradukurikirana cyangwa wobwirana mugenzi wawe nuko yo kwidezabona agasoka akabasabone kugira turabe yuko mugerageza kuzamurabona notification muse kudukurikirana nkuko mwami kuva kera ndabakunda cyane behind the camera ndi kumwe na Logic Jamal mu director wacu rama mukomeze kudukurikirana mukomeze kuraba kumwe n'uko yagenda ndabakunda cyane. Bonsoir. Bonsoir. Meze neza. Ego. Turabona ko turi mu isabukuru ry'amavuko y'umwana wawe akaba kwije umwaka hariho beshima ko adukurikirana mu kino kiganiro cyo kuvuga ku bintu no muvyeyi yakoze isabukuru y'amavuko y'umwana w'umwaka ataraca ubwenge atavuga atashaka kubera ibyo ariko arakora. Ofete ni kubera nashatse gusangira n'umuryango kubera iyo utabino sinavyariye ino umwana ntibamonye nashatse gukoranya umuryango tubisangirire hamwe isabukuru bose bamubone nk'umwana wabo kubera biragoye gukoranya abantu icyarimwe tuca dutombora bakwije umwaka cyo twikurira hamwe rero kugira turire turyoherwe n'umuryango n'abakunzi bose. Hari uba yakurikirana rero nyuru rubanza akavuga ati ndashaka gukora ibintu nkabijya ujya mu bye yakoze mbega ide y'uburyo byaba byatwaye kugira uri kora dukurikirana azovuga ati ndashaka urubanza nkarujya nyene kurikura nkujya nyene baje cyanisha kuba ari nyene kugira ashobore kukirona urubanza ko urubanza rwiza cyane turabona ko abantu barose ibyo bafungura neza ibyo baranywa by'ubwoko bwose. Nibaza ko byatwaye uburyo butari buke. Ego. Muga biragoye kucubwira abantu ngo abe niyo byantwaye. Ugereranyije basi ko tutubwira yo akoresheje. Yes we. Ko bigoye haba baza kundondera mu rugo mw'ijoro reka ndagumane. Akanyamuneza ufise ku munsi no munsi kagaragaza ko twikirana. Ndaryohewe cyane kubona hakiri abantu benshi tutahora tubonana twe tumaze imyaka kubona dushoboye kubonana tukicara tukaryohera ko n'abantu n'iteka bakaza bakitaba urubanza rwanje abandi kumwe n'abavyeyi banje n'abagenzi eka biraryoshe hari ikintu nta kintu kiryoshe nko kubana n'umuryango n'abagenzi bose mugasangirira hamwe. Turagushimiye cyane ko nawe semo DFTV. Murakoze cyane. Ego reka tubonanye tubereka n'abatumire bari ngaha haba hariho rero n'abantu novuga abanyagisagara aba bagezweho abantu bamukurikirana keshi mu manza zikomakomeye baba hari nk'abanyabujumbura mva novuga bari watu wa mbele ndakura mu kijeneri ndabaramukije namwe umeze neza. Yego namwe urubanza rw'umwana no musi novuga yuko abakurikirana DFTV barabakurikirana imanza nyinshi neri arimwo mugino musi twatuboneyo nakajya kubona umukobwa wiwe sakagwa keza. Merci. Neri watumiye muri no rubanza gerageje kuraba comme commentaire ko we turazi kugendera imanza nyinshi cyane ubona ibintu byagenze gute? Ibintu vraiment bimeze neza babyiteguriye kabisa neza. Urubanza uruhankanga bwireranyije kuko we ibintu byo gusagara urabizi ntabesha yakoresheje amafaranga menshi. Ide nkiye nkako dukira bavuga ati why ibintu babikoze ku mwana akiri muto nkabo bivuga kwiki ibi inye umuntu abikora nka souvenir y'umwana kubera urabona umwana bari akiri muto nta bwenge ntamenye birimo kwipasa ntamenye ibyo ariko bimaze guca kwa DJ Fanny urumva umwana azokura abona ati barangire akantu abavyeyi
urumva biraryoshe kugira umwana ufite uburyo mu kunezereza umwana nyene. Reka tubaze uwundi, turabona uwundi ngaha ino. Ku batari Bujumbura ko akurikirana DFTV bari hanze y'igihugu, ni igiki kintu wabwira ahi Bujumbura muri uno mwanya bakora kurikira DFTV bavuga ati i Bujumbura muri uno mwanya hari ibi nibi hameze uku kugira ngo kumve nabo bacibagira amasiko kuza? I Bujumbura hararyoshe Banza cyane. widondo. Nitwa Nadege Mugisha, hama ndumutumire muri runo rubanza. Nishe ku kibazo wambajije ukuntu hameze i Bujumbura hararyoshe, i Bujumbura haragendwa, i Bujumbura hameze neza, hari climat nziza, urabona turasohotse tumeze neza, twaryohewe turi mu rubanza, donc hameze neza, n'ibiganiro bya DJ Fanny mubandanye mubikurikirana. Maze kugendera ahantu henshi utwo kurya two ngahe Bujumbura, ni cyahe kintu turushije abari cyangwa baturushije? No, nta kintu baturushije franchement, ahubwo twe turafise ico tubarushije kubera urakunda n'usombe nawe wari wihenze usombe. Yego cyane cyane. Tuboga cyo tumusa neza tumwe Burundi guma wihereza. Ego Nadege, turagushimiye kandi kubona womeye ko kwegera kamera DFTV. Merci Fanny, hama bandanye utera imbere na DFTV. Urije abakora dukurikirana sino turi mu kwa gatandatu twagaba uyu mwaka. Kugira barangiza umwaka ameze gute ni kubifurije? Okay, ndabifurije ko bandanya babaho. Surtout la vie est belle, hama babandanye barondera peut-être ibyo biyemeje umwaka ukitangura, peut-être haracasiga amezi 6 yandi yo kubirangura. Imana ibane namwe. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Ego, ubona ko ibintu bisa neza cyane, ndazi mwadukurikiranye kuva mu ntango, reka tubane tuberekana n'andi ma image ibindi biko birabera ngaha. Turabona umwana yagize ikibazo yakubise ukuguru kwigato, byerekana ko n'ivyari atari ibyazi gato mugano uko imeze kose abagi barayirya vraiment. Reka tubane mudukurikirana, turakunda cyane. One word. I prison the
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, sister babe. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Sister babe. Joyeux anniversaire. Amashi yacu. Joyeux anniversaire. Mudufashe mu mashi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est cela. Joyeux anniversaire. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza. Sestra. Isabukuru nziza. Amashi menshi cyane. One word. I praise in the beat.
ndabaramukije twabagije abantu bakenyezi ko ishira kunda kutaba imanza z'amaniversaire cyane ndavuga ati reka tuvugishe n'umushinga nawe yene agira icyashikirije kuri DFTV garagaza umunezero ufise. Umunezero dufise turahimbawe gose kuri runo rubanza rw'umwana wacu n'umwishwa wacu ko nyina wiwe umukuzina wacu. Yego turaryohewe cyane urabona ko ibintu bimeze neza nawe wafashe mikoro urabona ko turusha kamwe twebwe abajyango nuko biri ngeze kutari bwa mbere tumaranye usanzwe gukora akazi nk'aka kiwacu cyangwa oya bakubesha batubesha. Yego cyane. Witwa nde kugira abakukwira bazovuga ati twabwiye na kanaka? Ni twayishake Pacifique batazira rufombo kuba kiba gutazira rufombo hari impamvu iyo mpamvu bakurikirana bakeneye kwimenya niyo mukahise wakora iki kugira gutazira rufombo kabaye akazina kuwizi kubera ibihe twari duhitiyemo icyo gihe twaratama imiziki y'ikongomani. Aho nyine ngaho umwanya uradukorera akazi umwanya uradukorera imyaka yaraturenze nabyo tukibuka mbwako gasindo kagumye n'uburiyo natugiye. Yego n'ubu turaca amagaye turaryita ko biraguye kugiye kura kujya gufasha. Yego turagushimiye cyane Rofombo turabashimiye. Wumva ko ikongomani cya vrai hari kera yego batugiye nibeshi bari ngamuri no rubanza twarubanza ndafite n'umwana agikundi yagumye ko reka tuvugishe n'abandi. Ange ndakuramukije Ange. Nawe ndakuramukije fa. Meze neza. Ego ndashima. Ndabona ibintu biguma bisa neza nyene n'amafi. Ego yamusa ko dukukirana. Bon ndabaramukije. Wifurije ku munsi no munsi. Ko boryoherwana natwe. Turashimiye cyane. Ego murakoze. Yego mwabonye igihe umwana yakuta ukuguru kuri keke mikoro yacu ari hafi ica iragira ikibazo mugabo two turagerageza kuronka amajwi aciye mu telefone niko nabwiye dasi umwana yanyikundiye reka tubaze n'umuvyeyi ari ngaha nibaza ko ari inakuru nawe tubwire umunezero afise ku munsi no munsi. Ndakuramukije. Ndakuramukije nanjye mu izina mumeze neza? Yego uraryohewe cyane biraboneka no mu maso biraboneka. Akanyamuneza ni kenshi cyane kagaragarize abo kwadukurikirana. Nukuri ndashimye kubona dukoraniye hamwe tugakengurukira Imana yamuhaye ikibondo Tania akazaho kitwereka akacereka umuryango n'abavyeyi tukaba dukengurutse cyane. Yego turagushimiye cyane. Uri grama wiwe uri nyokuru? Ndi mama wiwe. Nyokuru w'umwana? Murakoze cyane. Yego murakoze namwe. Yego ntamuheza. Reka twegere n'abakoze ibintu byo mu gikoni nabo bagira icyo batubwiye. Gaeli Mopao ndio. Gaeli nakusalimia sana na kuizene kwa ni wewe baba. Ndio. Unajisikia aje? Na unawaambia nini watazamaji wetu ili mitu kama hii misusi kama hiyo itafutie wapi? Kwanza nawashukuru sana kuona waliniamini. Na useme jina lako. Naitwa kwa jina la Eli Biluge. Niko mkaaji hapa Bujumbura. Mbona usi ile dolari wanakuitaga? Ni ya watu kusema, ni ya vijita. Watu wanamuita dolari, ni mzoma dolari. Sasa ya kwanza nashukuru waalikwa wote kuona. Kwa kwanza nashukuru mama Tania kuona aliniamini nimkulishie waalikwa wake wageni wake kusiku ya leo. Namshukuru sana kwa kuniamini. Na pia nashukuru waalikwa wote kwa kufurahia chakula changu. Kwa hiyo kwenye birthday yangu na mimi nikutafuti. Usishinda hata na nitafuta ushanipata. Shukrani sana Eli. Asante. Mbona kama nilivyowaambia mimi akatoka amejinipendea kaona akatoka mamake kaje tu kwangu nibaki natembea nako au sio. Reka turangize ikiganiro cyacu cino musi Parisho nkuko musanzwe mubikurikirana ikiganiro cya kuri DFTV. Kenshi yo hari manza nyinshi zitandukanye novuga Isabukuru ry'amavuko n'izindi manza kenshi barakunda kudutumako kugira tuze twekana imanza. Akana kanyikundiye kavuye kwa mama we kazi wanje. Babo, B, say hey.
ego reka ndabashimire ikindi no babwira nuko benshi baguma tubwira ko bataronka notification ibiganiro bya DFTV ivyo bigatuma natwe views zacu zisubira inyuma ikintu mwadufasha ni kwidizabona aho mwagize sabone kugira musubikane mugire sabone bushasha tushamuse muraronka ama notification ndabakunda cyane bandanya mukurikirana ibiganiro bya DFTV twari kumwe na Logic Jamali kuri kamera imani bamezagirire cyane DFTV. Tunda juhudi.